cyane kumpa umwanya jewe muri iyi minsi maze muri uruganda narahungukiye ibitari bike by'ukuri yego ari usanga narifise ubumenyi budahagije ariko ugasanga inyuma y'izi nyigisho ikintu cyongeyeko ko kubijanye no kumenya amahangiro ashobora kwibonekeza inyuma y'igikorwa nyene canke nyuma haheze igihe nka vision canke indoto umuntu aba afise. Hama ikindi kintu nashoboye kunguka ingene ishirahamwe ritunganijwe neza rishobora gutera imbere rikagera kure. Ndabona yuko mu gihe ishirahamwe rifise uburongozi bumeze neza, aho umurongozi ashobora kuba ari umuntu yumviriza, ashobora kuba yoshobora kujeha abantu batandukanye malgré que baba bafise imyifato bitandukanye, nimba aruba araba hariya undi akazana ivyumviro bimeze ukundi muga agashobora kuvyegeranya akabishira hamwe bikagenda neza. Mu gihe abaye umurongozi mwiza ashobora kwitunganya neza bikagenda neza. Nashoboye kandi kubona yuko mwishira hamwe ushobora gusanga hariho imigwi itandukanye y'abantu, ugasanga hariho umugwi w'abantu bashobora kuba ari bantaho ntaco nezwe, abandi ugasanga bamari b'abantu berekana yuko bariko barakora bafite ibintu byinshi bari okipe gose, mugabo wagenda kuraba ugasanga by'ukuri nta n'ikintu bariko baramara mwishira hamwe. Iyo migwi ibiri rero urumva yuko iyo iri mwishira hamwe usanga by'ukuri ishira hamwe ataho ryogera, akeshi rirapfa canke ibikorwa rumva ntibitera imbere. Akaba n'undi mugwi mwiza nashoboye kubonamwo umugwi w'abakozi by'ukuri kategori de productif bashobora kuba ari abantu bazikoresha umwanya neza, batatakaza umwanya mu gukora ibyabo bindi, mugabo bashaka gukontribua kugira ngo ishira hamwe rishike ku mbono yayo, kuri vision baba barihaye igihe habaye umukozi mwiza. Ni ukuvuga rero nabonye ari ibintu bibiri kugira ngo ishira hamwe ritere imbere. Hategerezwa kuba hariho uburongozi bumeze neza kandi n'abakozi bameze neza, abakozi bategerezwa gushira mu ngiro ibyo bashize imbere bakabitunganya neza, hanyuma kugira ngo iryo shira hamwe rigere kure. Jewe byaramfashije rwose kubera nashoboye kwiyevaluwa ndabona aho wundi. Ivyo birafasha, ndazi n'abandi bose bari mu ruganda byarabahaye kumenya mbega jewe ndi mu mugwi yuhe, nokora iki kugira ngo ishira hamwe ritere imbere, ibikorwa bigende neza. Novuga ko ari ivyo nashoboye mu gihe umukozi ariko arakora azi ico ajejwe, azi afise ama objectif, yihaye ama objectif, afise vision imwe, bavyumva kumwe nabo bariko barakorana, azi ihangiro ryishira hamwe bigenda neza. CPB yashobora kubandanya ikora naho abadufasha canke ababaye aho baba bagiye, mu gihe uri imbere yacu avyifashemo neza nabahaye uburorero. Iyo uwo murongozi agiye imbere y'abakoresha bigenda neza, iyo hariho communication nziza canke imigenderanire myiza hagati y'umukoresha n'abakozi bigenda neza. Na cane cane yuko rero ariho tuba turi abantu bakijijwe biroshe kose kubera CPB irafise abakozi kandi babishoboye. Ni ukuvuga yuko rero ibikorwa kubikora atakibazo byotera. CPB irafise uburyo, hariho amavuriro, hariho amashure, hariho iki kigo sefka. Ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko hashobora kuba hariho ahashobora kuva uburyo naho ubwo babukeye hama ibikorwa bikabandanya. Ndiko ndavuga uburongozi rero, ndiko ndavuga CPB igera kure hariya mu mashengero. Mu gihe abarongozi b'amashengero ibikorwa kugira igikorwa kigende neza nuko urafata ko ari igikorwa ciwawe, umaze kugira iciwawe ukagiha priority, ibindi byose bice bigenda neza. Nibaze yuko rero CPB irashoboye kubandanya ikora naho abo babayeri canke abadufasha mu buryo baba batahari, kuko abantu turabafise, abashira mu ngiro ibyo bikorwa turabafise, n'uburyo
mu gihe tuvyumva tukagira umutwaro umwe tukabona yuko ico gikorwa kiba gikeneye gukorwa gikenewe ndazi kuboneka. Murakoze.